Amakuru akomeye cane, ni amakuru ahambaye, ni amakuru ateye ubwoba ku biriko biraba ngaha mu gihugu c'Uburundi ku bijanye n'umutekano, ibintu vyayangaye. Ubwoba ni bwinshi ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ubwoba ni bwinshi ku bibanza bikomakomeye, ubwoba ni bwinshi ku begereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yabuze ayo acira n'ayo amira. Hari amakuru ejeje kumushikira avuye mu iperereza ryiwe amubwira yuko amazi atakiri yayandi. Hari amakuru iperereza rye riko riramuha, hari amakuru iperereza ry'igisirikare c'u Burundi yajeje kumenya. Red Tabara iri ku masonga kuri ubu ngubu, aho Red Tabara ibandanije kujugumiza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Vyatanguye umengo n'urukino, ni ibisanzwe. Red Tabara ntago ifise inguvu zikomeye cane, ariko kuri ubu ngubu amakuru iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye n'amakuru ateye ubwoba, ni amakuru ajanye n'ukugene Red Tabara kuri ubu ngubu yejeje kwiyungunganya, haba mu bijanye n'uburyo, haba mu bijanye n'ibikoresho vya gisirikare, haba mu vya politike. Kuri ubu ngubu Red Tabara ikaba iri ku kivi, ibitera Ndayishimiye ubwoba bukomeye cane. Ndayishimiye yarazi yuko Red Tabara ari abaroberi bazahora bavugira iyo, ko batazegera bigera Uburundi, ko ataco bakirirwa bamutwara. Ariko kuri ubu ngubu ivyo ariko arabona biratandukanye n'ivyo yahora yiteze. Hari amanama akomeye cane ariko araba y'igitaraganya giturumbuka. Bamwe mu bajenerali bavuga yuko ibintu vyoba bigiye kubakomerana mu gihe Ndayishimiye atakemera kuvana ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zize guhamvya izasigaye mu Burundi mu rugamba nabo barimo rutoroshe. Aho Ndayishimiye nadakora ivyo ngivyo ashobora kwisanga habi cane. Zimwe mu mpanuro bamwe mu bajenerali ndetse n'ibindi bihangange bariko barahurira mu manama bariko baravuga kuri ubu ngubu, imbonerakure ubwoba ni bwinshi. Baravuga yuko ibintu bishobora kubayangarana mu gihe nyine ata n'imyimenyerezo ihambaye ya gisirikare baba bafise, ari ukubaha inkoho ndetse n'ibindi bikoresho bakaja mu rugamba. Ariko nanone kuko bataba baratojwe ibijanye n'ivya gisirikare byose, ubwoba ni bwinshi cane. Aho biza guherera ntawuhazi. Ndayishimiye ariko aravuga amapupagurwa, ntazi aho biri buze guherera. Berutse kumviriza ibijanye na bamwe mu baroberi ba Red Tabara ndetse na bamwe mu Barundi bariko baraja gufasha Red Tabara mu mashamba. Kuri ubu ngubu ntibikira agaseseshwa rumuri, ariko haragaragara n'amasanamu akomeye cane y'abarwanyi ba Red Tabara bari ku murongo berekeza ku rugamba rukomeye cane, urugamba ruzasiga intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ivuyeko. Ubwoba ni bwinshi cane mu bategetsi b'u Burundi, ubwoba ni bwinshi cane mu begereye ubwo butegetsi. Bamwe bavuga yuko abarwanyi ba Red Tabara bariko barakorana na bamwe mu bizigirwa ba Perezida Evariste Ndayishimiye batamukunda. Hari amakuru menshi twajeje gukura mu masoko yacu tugira ngo tubashikirize. Niba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, banza uvyondeko kugira ngo igihe cyose uronse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi suba mu bambere bashikirwa navyo. Ndibutse yuko mu kiganiro aherutse guha BBC Gahuza, Ndayishimiye yahaye ikaze Red Tabara awemerera ko azowuzimana kuvyo uzanye. Iyi mvugo yo kuzimana Red Tabara kuvyo izanye sinzi ko Ndayishimiye yayikoresheje yapimye neza igihe ariko arayikoreshamwo nabo ariko arayikoresha ko. Abaroberi ba M23 tubibutse yuko bazimanye Ndayishimiye kuvyo yabagemuriye muri Goma mu mpera z'umwaka wa 2023. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yarajabutse ahagarara Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atangaza intambara ku Rwanda. Yatangaje mu ijwi bisamuka ko agira afashe abagwanya ubutegetsi bwa Paul Kagame kubuhirika. Abantu baciye batahura ko burya Ndayishimiye agira afashe umuhari FDLR
ugizwe n'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 kugaruka ku butegetsi mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ibintu Ndayishimiye yatangaje byari byateguwe neza kuko inyuma yaho Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amuhiririza ahagaze i Goma. Tubutse yuko Perezida wa RDC nawe nyine yatangaje ukugene ibitero bizokorwa ku Rwanda, aho yatomoye ko ibitero byo mu kirere ari byo bizotembagaza mugenzi w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ku butegetsi. Paul Kagame yahavuye nawe asubiza kuri ubwo butumwa buteguza ibitero ku gihugu arongoye. Perezida w'u Rwanda yavuze ko aribwaribwa cyane ko atari we azobona Ndayishimiye na Tshisekedi barabigerageje ico yikorera. Kagame yavuze ko azi yuko bashobora kutavyubahuka kuko bazi ko batohakura agahanga ari begereye muri Goma. Ico gihe bavuga ko Ndayishimiye yari yamaze kurundayo amabatayo y'abasirikare b'u Burundi bari kumwe na FRDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Ikindi Ndayishimiye na Somambike wiwe Tshisekedi bakubitiriza ko akajisho bakamwemamwemwa byari ibigwanisho bikomeye cyane kandi byinshi bari barunzaho muri Goma, bivugwa ko byari biteye ubwoba ku babibonye. Byaboneka ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buzotembagazwa nko mu minsi 2 gusa canke indwi imwe. Intambara zahavuye zisutama, Goma yagwamwo amasase n'amabombe. Zangabo za Ndayishimiye na Tshisekedi zayabangiye ingata ziriruka kumeneka na vya birwanisho zibitaho. Inyuma y'imyaka 3 Ndayishimiye atangaje ko agira atere u Rwanda. Abo yagiye kuvyoronga barakinagije ingabo ziwe bazigejeje hafi y'urubebe rw'u Burundi kuko yabibwiye umumenyeshamakuru wa BBC Gahuza. Ndayishimiye yagerageje intambara ku Rwanda maze Kagame amuzimana ku byo yaje yirengereye ku mutwe wiwe. Kahise mu karere kerekana ko atabaroberi bazimanwa ku byo bazanye ahubwo bashika bizimana ku byo bahasanze. Igihe aterwa n'ikiroberi kirongowe na Yoweri Museveni, Perezida Abiy Ahmed Dada yarazi ko azezimana Museveni ku byo azanye. Yamara Abiy Ahmed Dada yaciye ayabangira ingata umushitsi. Museveni aracarizimana ku byo Abiy Ahmed asize kuko uwari kumuzimana ku byo azanye yari yirutse. Igihe aterwa n'ikiroberi kirongowe na Laurent Desire Kabila, Perezida Mobutu yarazi ko azimana nyashamba ku byo zizanye. Yamara Mobutu ntiyarindiriye ko abashitsi badodora ku kirimba, ahubwo yaciye ayakoramwo inyeshamba. Zishitse zisanga Mobutu yatorotse bugica, zica zirizimana ku byo Mobutu asize. N'igihe aterwa n'ikiroberi kirongowe na Paul Kagame, Perezida Juvenal Habyarimana yarazi ko azozimana FPR ku byo izanye. Habyarimana yarakiriye abashitsi ariko baba aribo bamuzimana ku byiwe, ariko FPR barakana ko atari bo bamuzimanya, ahubwo n'ubu bavuga ko Habyarimana yazimanywe n'abayoboke biwe bamwe atari yikeka na gato. Igihe aterwa n'abaroberi ba Nkurunziza, Perezida Buyoya nawe nyine yavuga nk'abandi. Yamara yahavuye akebwa ko azohava ahabwa inzimano nk'izagemuriwe Abiy Ahmed Dada, Mobutu canke Habyarimana. Buyoya yaciye aja inama na Nkurunziza
bambara amakoti n'amakaruvati bahurira ahashinze rubibe uburimbi neza na neza mu rubibe baramukanya muco w'ikirundi mbere baranasangira akerera ku duheke tw'uburo n'amahonda basoma bakutsa ikiyago naco ari umunoni. Ni ukuvuga ko Buyoya na Nkurunziza bazimanye bahagaze hagati mu rubebe. Burakeye turabe izo nzimano umuhari Reditabara uzogemura maze Ndayishimiye akazimana abarwanyi ku vyo baje bamuremetse umutwe yabo. Inzimano Ndayishimiye yazimanywe na M23 muri Kivu ya ruguru n'iyepfo zizohava ziba arizo nzimano azozimanwa na Reditabara. Ahantu Ndayishimiye arahitondera cane ntaze yishinge abamuryosharyosha ko ari mukuri. Bamwe bamubwira ngo vous avez raison son excellence monsieur le président de la République du Burundi et de l'Union africaine. Idi Amin uko yarabizi siko yabisanze, Mobutu uko yarabizi siko yabisanze, Habyarimana we yasanze ari ibindi. Buyoya yarikanze aca akoresha ubwenge. Amasoko yacu twari twifuza ko Ndayishimiye kwigana mukuru we Buyoya, ariko uburenganzira bwiwe kwigana Mobutu, Idi Amin canke Habyarimana, ariko kananira abagabo ntiyimye. Ndayishimiye arashobora kwisanga habi mu gihe atakicebuka. Nkuko narimejeje kubikubwira rero ntibikira agaseseshwa rumuri. Reditabara kuri ubu ngubu iriko irakomanga amarembo ya Bujumbura. Abarwanyi bahejeje kwegeranywa mu mihingo yose itandukanye y'isi, ibikoresho birahari. Kuri ubu ngubu igisigaye ni ifirimbi ya nyuma ivuga kugira ngo baze bakureko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngo igishobora gutungura Ndayishimiye nuko abarwanyi benshi ari abasendede FDD, abashigikiye Reditabara benshi ari abasendede FDD. Abanyagihugu bose bari kuri Reditabara kuko ariyo biteze ko urukiza nyuma y'igihe kirekire cane bafyinagazwa n'intwaro ya sendede FDD. Naho Ndayishimiye yaje avyunyura. Kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi kikaba cyarashitse ahabi, nivyo Reditabara igira ngo ishayure. Ubwo yari mu nama General Godefroid Niyombare yavuze yuko ikibazo c'abarwanyi atari ikibazo kuko babifitiye, ahubwo imbaraga ashaka ari iz'abanyagihugu bamushigikira atacindi. Mu nama menshi hagize iminsi arakorwa n'abategetsi b'u Burundi, abwira Ndayishimiye yuko ibintu vyayangaye ko ahubwo yazana ingabo yagomoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafashe bagenzi babo kurwana urugamba bagira ngo bajemwo, ariko Ndayishimiye nawe akanana bivanye n'impera yahawe na Perezida Felix Tshisekedi. Ariko nanone bakamubwira yuko ibizokurikira azovyifasha kuko igihe kinini ngo bamye bamubarira ibintu vyinshi cane bikomeye biri kuba muri ubu butegetsi, byaba ibijanye n'umutekano ndetse n'icuka cibi kiri mu bategetsi b'u Burundi, kutumvikana ndetse no gutegana imitego. Ndayishimiye ntazi uwo ari bwizere ndetse n'uwo atizera. Ibintu vyakomeye cane. Reditabara yabujije itira abategetsi b'u Burundi. Ndayishimiye arabura ayacira n'ayamira, ntazi nimba ari bwicwe canke ari buze guhunga, ntazi ico ari buze gukora. Ibintu vyakomeye cane. Mu kandi kanya turaza no kubabwira andi makuru menshi cane. Amasoko yacu ariko aratwegeraniriza ku bijanye n'umutekano. Bibe vyiza nivyo ndabipfurije.